hariho abantu benshi bavuga ngo nta abantu babakunda. Mbega wowe ukunda nde? Urukundo urubiba hehe? Ni bande bazi kukundana? Ico biba muri buno buzima. Nubiba urukundo uzimbura urukundo. Nubiba neza. Haleluya. Nubiba kuvuga abandi neza. Hariyo abantu bafise mission yo kugenda bacyafuza abandi, yo kugenda bavuga abandi nabi. Bakibaza ngo bijya bintu bakoze ntibizobagaruka, naho wa muntu adashobora kukumva, naho yo bari kure yawe, ahari kumenye neza ya majambo mabi uri kuramuvuga nimba turi kurabiba, hariho umunsi umwe uzoyisarura. Ico umuntu abiba. Bavandimwe ndabahaye kaze mu kiganiro cya CANAAN TV. Kiganiro cyiza cy'ijambo ry'Imana. Ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kuba mu mitima yanyu. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, kaze muri kino kiganiro. Utuganirize mwemu wawe mwiza, aza twigishe, adutahuze ivyanditswe byera. Ngwino mu mitima yacu papa, iri jambo rihindure ubuzima bwacu. Mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Bavandimwe, ndifuza kuganira namwe hejuru y'ijambo rivuga ngo ico umuntu abiba nico yimbura. Ico umuntu abiba nico yimbura. Ikintu cyose tubiba mu buzima bwacu nico twimbura. Reka nifashe ijambo ry'Imana ryanditse mu cyete Paulo yandikiye abagalatiya igice cya 6 umurongo w'indwi. Ndasoma haravuga ngo timuzimire Imana nticokogwa kuko ico umuntu abiba cyose arico azimbura. Reka nkoreshe iyindi version ya Bibiliya ijambo ry'Imana. Iravuga ngo timukibeshe Imana ntikinishwa, imbuto umuntu abiba niyo azosarura. Imbuto umuntu abiba. Mu buzima bwacu iyo tuvyutse turabiba. Iyo tuvyutse tukabona tuvuye ku gitanda, tuba turonse umwanya mwiza wo kubiba. Tubibiki. Ico tubiba nico twimbura. Turashaka kubiba ijambo ry'Imana, iryo turagimbura. Turashaka kubiba neza, turashaka kubiba urukundo, turashaka kubiba amajambo meza. Ico tubiba muri buno buzima nico twimbura. Paulo yavuze neza, aravuga ngo Imana nticokogwa kuko ico umuntu abiba cyose nico azokwimbura. Nubiba urukundo uzimbura urukundo. Hariho abantu benshi bavuga ngo nta abantu babakunda. Mbega wowe ukunda nde? Urukundo urubiba hehe? Ni bande bazi kukundana? Ico biba muri buno buzima. Nubiba urukundo uzimbura urukundo. Nubiba neza. Haleluya. Nubiba kuvuga abandi neza. Hariyo abantu bafise mission yo kugenda bacyafuza abandi, yo kugenda bavuga abandi nabi. Bakibaza ngo bijya bintu bakoze ntibizobagaruka, naho wa muntu adashobora kukumva, naho yo bari kure yawe, ahari kumenye neza ya majambo mabi uri kuramuvuga nimba turi kurabiba, hariho umunsi umwe uzoyisarura. Ico umuntu abiba. Nivuga neza ku muntu, ninatura amajambo meza ku muntu, ninezerega umugisha w'abandi, mu byukuri nzasarura. Ico umuntu abiba nico azosarura. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo imbuto umuntu abiba, imbuto biba. Haleluya. Imbuto biba hariho umunsi umwe uzosarura. Nimba ugumubiba insaku mu bantu, guteranya abantu n'abandi, kuvuga abandi nabi, kumva wojohebwa abandi bagize mu bibazo, kumva woteranya abantu n'abandi, kugenda insaku amajambo yo guteranya, mu byukuri umva iyo mbuto wabivye y'insaku uzoyisarura. Ubwo gwango wabivye mu bantu uzorusarura. Ndakubwira inkuru nziza ni neza wabivye. Haleluya. Hariho umunsi umwe uzoyisarura. Ico umuntu abiba nico azosarura. Uzubiba gute? Iyo uvyutse ubiba gute? Ubiba gute? Murazi neza yuko n'abana bacu iyo tubabwira amajambo mabi, ajya amajambo abakurikira. Murazi yuko iyo tubiba imbuto mbi mu bana bacu cyangwa mu bandi, uzi ko bibakurikira. Mureke tugwana intambara nziza yo kubiba imbuto nziza aho tugeze hose. Aho tugeze hose. Abakumva bumva imbuto nziza yayiva mu kanwa kawe. Reka tubandange dusome umurongo w'8. Ubiba mu byo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko ubiba mu mwemu azokwimbura
muri mwemu ubugingo budashira, ubiba mu mwemu azokwimbura. Haleluya. Ubiba mu mwemu azokwimbura ubugingo budashira. Mu mubiri urabiba ibintu bibi mu mubiri, ukibaza ngo uzasarura iki? Nta kintu nagi muzosarura ukuye kubora. Ndakwifurije kubiba imbuto nziza. Umurongo w'9, twame dukora ibyiza ntiducogore. Haleluya. Twame dukora ibyiza ntiducogore. Gwani intambara yo gukora icyiza mu buzima bwawe. Gwani intambara yo gukora icyiza mu buzima bwawe. Haleluya. Twame dukora icyiza mu buzima bwacu ntiducogore, kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Hari umunsi umwe ineza wabibye uzoyimbura. Haleluya. Hari umunsi uzosarura ineza wabibye. Urashaka kubiba ineza uno munsi ukagenda. Haleluya. Hariho umunsi utazi, hariho umunsi utazi, hariho imyaka utazi, imyaka iri imbere uzosarura iyo neza, cyangwa abana bawe bakazosarura ineza wabibye. Bavandimwe, hari igihe tubaho mu miryango cyangwa tukavuka ahantu kubera imbuto mbibo barabivuze muri kahise, ukazugira isoni zo kwitwa kuvuka ahandi. Ariko kandi niba ni muryango wawe barabivuze imbuto nziza, barabanye n'abantu neza, ukagira fier yo kwitwa umwana wo kwanaka. Kubera iki? Kubera umubano mwiza w'abavyeyi bawe, kubera imbuto nziza babivye. Ico biba vyanga vyakunda uzogisarura, kandi n'umuryango n'abazogukomokaho hari igihe bazobisarura. Twame dukora ivyiza ntiducogore, kuko hari umunsi umwe tuzimbura. Haleluya. Hari umunsi umwe tuzokwimbura. Ico biba uzacimbura. Nimba uzubiba urukundo uzogwibura. Nimba uzubiba amafaranga uzoyimbura. Nimba uzubiba ineza mu bantu uzoyimbura. Nimba uzubiba kwitwararika abandi, hari umunsi umwe nawe bazokwitwararika. Hari umunsi umwe uzovuga ngo mbega ibi narabikoze, egome cagi warabivye imbuto, ubu kozera kugarukaho. Imana iguhezagire. Deka dusome mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani 11 umurongo 25. Haravuga ngo umutima urekura uzototahara, kandi uvomera abandi n'abazovomegwa. Haleluya. Umutima urekura, umutima utanga, umutima utangi ugira imbuto yo gutanga uzototahara, kandi uvomera abandi n'abazovomegwa. Urifuza kuvomegwa? Vomera abandi. Haleluya. Urifuza kuvomegwa? Hari igihe mu buzima twifuza ko abantu batugirira neza, ariko twebwe nta bantu turagirira neza. Hari igihe mu ubuzima bwawe wifuza gusa ko abandi bakugirira neza, abandi bakuvuga neza, abandi bagukorera ibyiza, wewe naho kurakora iki? Ico biba nico uzosarura. Salomo yanditse aravuga ngo umutima urekura uzototahara. Urifuza gutotahara mu buzima bwawe? Gerageza ubibe imbuto nziza, gerageza uvomera abandi. Haleluya. Ngo kandi uzovomerwa nande? N'Imana. Urazi kuvomerwa n'Imana. Jewe ndashaka kuvomera umuntu, ariko umunsi jewe si wa muntu azomvomera, n'Imana izomvomera. Ndagusezere ndakubwira ino jambo. Ico biba nico uzosarura. Ukuvomera abandi niko nawe bazokuvomera. Gwana intambara yo kuvoma ineza, yo kuvoma urukundo, yo kuvoma amahoro, yo kuvomera abandi, intahe nziza. Haleluya. Hariho umunsi umwe nawe uzovomegwa, umwami azokuvomera. Muri kino gitondo nako ndasomesha mu muri Matayo rirashimisha cyane. Yesu yaravuze ngo 7:12, nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira vyose mube arizo mubagirira. Ivyo mugomba ko abantu babagirira. Murazi twama dushaka ko abantu batugirira neza, twama dushaka ko abantu batuvuga neza, twama dushaka ko abantu tuba celebre mu bantu. Reka nako tubikorera abandi. Ivyo nimba arizo dushaka ku buzima bwacu, reka nako tubikorera abandi. Ivyo mugomba ko abantu babagirira. Nimba wifuza ko abantu bakuvuga neza, vuga neza abandi. Nimba wifuza ko kugirira, nimba wifuza muzukuru abantu bakugirira neza, uko ushobojwe korera nawe ineza abandi. Urashobora kuba udafite murengera, mugabo ineza yawe ikije ushoboye gikore mu rukundo. Urashaka kuba udafite amafaranga yo guha umuntu, urashaka kumusengera, urashaka gukora icyo ushoboye muri wa mwanya. Haleluya. Haleluya. Icyo mugomba ko abantu babagirira, namwe abiracho mubagirira. Nimba wifuza kuvomegwa, vomera abandi. Nimba wifuza kuvugwa neza, biba imbuto yo kuvuga abandi neza. Imana iguhezagire. Icyo umuntu abiba nicyo azosarura. Ntabwo uzosarura icyo utabibye. Ntabwo ushobora kwamura umwembe
ku giti cy'itomate, oya, ntabwo. Ivoka ntiwoyambura ku mwembe, oya. Ico biba nico uzimbura. Yesu anshoboze kubaho mu buzima igihe cyose ndose umurango cyangwa ndose ijoro mbibe neza. Mu telefone yanje igihe cyose mpamagaye umuntu ndabume mwineza, igihe cyose nyandikiye umuntu ndabume mwineza. Hariho umunsi umwe nzosarura iyo neza nabivye. Data, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, udushoboze kubiba ineza, udushoboze mwami kubiba ineza mu buzima bwacu bwa minsi yose, udushoboze kubiba ineza. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.